Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri irya minsi Yezu yariko arirukana ishetani, nyashetani ikaba ikiragi. Isohotse ca kiragi kica kiravuga. Ishengero naryo rigwa mu gahundwe. Mugabo bamwe muri bo bagira bati yirukana amashetani kubwa Beelzebul, umwami w'amashetani. Abandi nabo kugira ngo bamugeze bamubwira bati twereke ikimenyetso kivuye mu ijuru. We rero yarazi ico biyumvira, ababwira ati ubwami bwose budashira hamwe buzohona, amazu nayo agwaneko. Ko mugize ngo nirukana amashetani kubwa Beelzebul, none shetani niyabiriko irigwanya, ubwami bwayo buzorama bute? Ngasangwa nanje nirukana amashetani kubwa Beelzebul, abana banyu bayirukanisha iki? Nico gituma bazobabera bonyene abacamanza. Yamara ugasangwa nirukana amashetani ku bubasha bw'Imana, ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Iyo umugabo akomeye ari n'umuheto arariye urugo rwiwe, ivyiwe ntakibikakaza. Ariko haramutse haje uwumurusha inguvu akamutsinda, aca mwaka wa muheto yari yishimiye, kandi ivyo amwambuye akaja arabigaba. Uwo tudashize hamwe aranyanka, uwo twimburira kubiri nawe arasesagura. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Iki gihe ceranda cikarema ni igihe cyo gusaba ko gose ingabirano yo kumenya kumviriza Imana. Kumviriza Imana mu majambo yayo, kumviriza Imana mu bidushikira mu buzima bwa misi yose, kumbura umwe wese ukwiwe, kumbure mu miryango, eka mbere ku gihugu cyose, mbere kumviriza Imana no mu biba mw'isi. Ariko ivyo vyose bigashingira ubwa mbere mu kumviriza ingene Imana yonyene itwihishuka ikatwimenyesha mu buryo bwiza twese duhurirako bw'ijambo ry'Imana. Kumenya kwitwararika kumviriza ijambo ry'Imana iri nyene umukama muri ekleziya yose aduha ku munsi ku munsi. Hariho ahantu ijambo rimwe Imana iduha muri ekleziya yose tukarihuriramwo, Imana ikariduhurizamwo, ikatwubakira iciri muri umwumwe. Sinzi coko muhora mugitangarira. Nk'ubu gasanga umuntu ari hariya muri Australia, undi ari hariya Iverkoyansk, hariya hirya gose y'Uburusiya, undi ari hariya haruguru gose canke hariya epfo gose y'isi. Twese umukama akaduha ijambo ritwegeraniriza hamwe muri we, tukumva ukungena twimenyesheje ku munsi ku munsi. Uyu munsi akatubwira ko ari Imana yamidufitiye ijambo, kandi ijambo ridasanzwe. Imana mwumvise ingene ituma Yeremiya iti erega burya ubuhigwe bwanyu buri mu gukurikiza ico mbategetse. Kijya kintu cyose twishimira, ijya migenderanire twishimiye, bijya vyumviro vyose twishimira, bidashinze imizi mu ijambo ry'Imana, nta buhigwe birimwo. Impera n'imperuka birasenyuka. Ibintu vyose twokwibaza yuko umenga birahagaze akanya, biraduhimbaye akanya, biratunezereye akanya, igihe bidahagaze mu ijambo ry'Imana, kumweza bitubwira ni nko gusa nk'uwubakiye ku musenyi, haraza igihe bigasanzara. Ibintu vyiza twubatse mu ijambo ry'Imana, twumva ko tubisangiye n'ingingo y'Imana, nivyo naho ubwavyo bishobora nko guhera mu bintu vyigaragazamo hano mw'isi, ntibihera kuko bisiga vyubatse ikintu gikomeye mu mutima wacu no mu muzirikanyi wacu.
nibyo bintu biza no guhoza umuntu, kumuremesha, bikamukomeza igihe ibintu biriko biramuherako. Igihe ibintu bishobora kumuherako, bishobora gushika ugasanga n'abagenzi baraguhezeko, ibintu bikaguherako. Hari umuntu nzi nakuze mbona iwacu yaratunze inyuma gatonya y'ivya independance, ngira ngo yoba yarasigiwe ibintu n'ababirigi igihe bagenda, yaratunze gose ico gihe, mugabo ibintu bigenda biramuherako kamwe kamwe gushikaho aho twabana, simvuga hariho mwaca mutora kumara bazimuhira, abo twabana inzu zose impango ziwe zose yaraziriye, asigana urupango rumwe. Haragira igihe nagwo nyene arugurisha, asigarana akanekse kari hari indani mu rupango. Yagiye gupfirayo. Ukabona uti ubu buzima, kwishimira gusa ibintu, kwishimira abantu, sivuze yuko yapfuye nabi, mugabo nari kuvugana cyane cyane ingene ibintu bishobora kuduherako. Kungene yapfuye nibanga ry'Imana n'umutima wiwe. Ntimuzoze muraca imanza ku bantu bapfuye, kuko nimuba muzi imyanya yabo ya nyuma. Ninde wa mwanya ca gisuma gisaba ikigongwe ku musaraba yari gupfa amenye yuko cakiriye hajya nyene mu mwanya wacu wa nyuma, iyo tutabiyagirwa n'inkuru nziza. Kirati bijya n'ibisuma nta handi bigiye, ni direct mu muriro. Kumbura ugisanze mwijuruka ugahakwa gushwana utiki cinjiye ngaha gute. Ariko mane baza nkabona nk'abantu bankana kandi ari abantu b'Imana, bakankana ukibaza mbere abantu baribaza ko bazohurira mu ijuru, bizoca bigenda gute? Ukabona ingene bankana urunuka, kandi bose basanze mu isengero, dawe wa twese, ngo muremera ko ari dawe wanyu mwese. Kati abantu nibahurira mu ijuru bizogenda gute? Canke wa wundi wanka n'ugwanko runuka gaso, umunsi wa musanze uzucubwira Imana uti sininjirayo, hariyo wa wundi tutuvikana, uzocuja he? Ijambo, iryo jambo ritugira abavukanyi, rikatwegeranya twese, tugashobora kuvugira hamwe dawa twese, kuko hari iri jambo rimwe tugendera ko. Ndavuga ingene ritugumya, rikaduherekeza mbere gushika no ku musozo wa nyuma, rikatujabutsa, rikadushikana imbere y'Imana. Kandi n'iryo dusanga imbere y'Imana, Yesu agira ati ngo ibintu vyose bizohera, ngo ariko amajambo yanje ntazohera. Ikintu cyose uzi ko ufise mu buzima kidahagaze mu ijambo ry'Imana muri iki gihe cy'ikarema, genda ukibaze neza, urabe yuko, kuko nuko kwitegura. Hari ibintu bidaca bihinduka ubwo nyene mu munsi umwe, iminsi ibiri. Nico gituma ari iminsi 40 umuntu agerageza kumviriza umukama ingene ariko aramufasha gusubira kwegeraniriza ubuzima bwiwe n'ivyiwe vyose mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana. Kama kagira ati ubuhigwe bwanyu naho bunyegeje, naho bunyegeje. Sinzi ivyo mu buzima twumvamwo bwa mbere, ubuhigwe bwa mbere. Aha ni ikibazo cyo kwibaza, umwe wese akibaza ati jewe mfise cyiyumvira ikihe c'ubuhigwe, ntahura gute ubuhigwe bwanje? Kuko ni ikibazo gikomeye ko umwe wese ashaka guhigwa. Guhigwa bifatiye kuki, bizananye hehe, biciye mu biki, bigushikanye hehe? Gusaba rero umukama kugira ngo ijambo ryiwe, nubwo tudashoka ryose dushobora guca turishira mu ngiro nk'abamarayika, mugabo umuntu akumva ati uko ndamutse, uko umunsi wiyongereye ku buzima bwanje, ngomba gusubira kugaruka muri ya nsezerano ikomeye, hamwe na mwemerera kugengwa n'urukundo rwiwe, kugengwa n'ijambo ryiwe, nkaguma ngaruka ngaho. Birashobora gushika mbere ugasanga hari aho twirengagije ijambo ry'Imana ngo tukadadaza umutima. Murumvise ibi vyashikiye abanyisirayeli, Yeremiya ariko arababwira, ukumva ko Imana ibabaye gushikaho umenga iri kwiridogera igihugu cayo.
icyo twita kudadaza umutima, avoir un cœur endurci. Wa muntu akora ikibi yapfunze ipepu n'akazi kavyo, n'Imana birayisha, nta kundi ndibugire, kandi nuko nyene akisigura agakanyisha, kandi abona neza iyindi nzira umukama yariko aramwereka, irindi jambo umukama yariko aramuha. Dusaba umukama yamadukingira ubwo bubisha bw'umutima, ububisha kuri mutima mweranda. Mutima mweranda akagerageza kutwegeranya ariko tukamwankira, kumbure kubera imvo nyinshi, ariko kenshi wamusanga ari kubera imvo z'ibintu by'inyungu ziherera hano mu isi, bikadutuma tutumva neza Imana. Mu nkuru nziza nakaryo keza gusubira kandi kuraba igihagararo ca Yesu imbere y'ico twita l'opposition, l'adversité. Yesu vraiment nawe nyene yaragowe amagorwa menshi, arirukanye shetani mu muntu, aramuhaye umwidegemvyo, aramuhaye gusubira gutunganirwa. Ba bantu rero bigira abacunzi b'idini, abantu usanga mu gisuga bamenga babaho bacunga abandi, hakubaho bicunga bacunga abandi. Namo bariko baramurereka, baronderaho bamutega umutego, baronderaho bomuronka, aje kugira ikintu ciza cyane cyo kubohora umuntu, kumukura mu mvuto z'ibintu byari bimuburabuje, bimubujije amahoro. Baca baramutuka bati ngo yirukana amashetani ku bwa Beelzebul. Beelzebul ni kuvuga umwami w'insazi, umwami wo mu mwavu, ko bari bise Yezu. Nico bivuga muri imvugo ya Yezu hariya muri kiriya gihe. Ariko Yezu ndibaza ari Yezu ari nk'umwe muri twebwe, bagututse gutyo sinzi ingene uca wifata. Muranda biraba ku marezo, nawe ugaca utangura ukandika kamurungike, cyangwa kagira uruaudio rw'ibitutsi azokumviriza nk'iminsi nk'itanu. Ariko Yezu ukabona yuko kubera ubukomezi buri muri we, ntahungabanywa n'amajambo avugiwe hanze, mugabo adashobora kwinjira muri we. Ubukomezi bwa mbere dufise sukumenga nuko ibintu byose by'inyuma bidutinya, nta kintu kizogutinya kuko na Yezu byaramwubahutse. Ariko ubukomezi nyabwo nubwo kumenya uti ndazi ico nkora, ndazi ico ndiko ndakurikirana, ndazi aho nshaka gushika, ndazi aho nkuye ibintu, ndazi aho ndabigejeje, ndazi aho nshaka gushika, kandi ndazi ikingenza. Iyo umaze gukomera ngaho, basha naho ushaka akazi ki, aho ushaka akazi ki bakandika. Uyu munsi hazoza igihe abantu batukane, badodoberezanye, bagira ibintu bafashijwe n'ubu buhinga bwa none. Muramaze kumva ibintu vya intelligence artificielle, kazubona nka Pati Nyutsamana wa Radio Maria baramucapuye ariko arasambana ahantu, bagashira ku marezo, kandi ukabona umenga niwe, bagatora amafoto yanje bakabikora. Mwese impuzu zikabakorokana, mugata umutwe, ariko ari ibintu vyiremenanye. Mugabo naho vyogenda gucyuza uti je ndazi ikintu nkurikirana, ndazi ico magazeko, ndazi ico ngenda ngana, niko birakubabaza. Ariko umukama akakubwira ati rindira, ivyo nta fatiro bigira, birisambura vyo nyene. Yezu agaheza akagira ati wewe ubwa mbere, ikigwa ca mbere tumukurako nuko ukuntu adatwagwa mu bivuzwe, mugabo arondera nawe kugira icyo avuze. Hari igihe abantu tutagira ijambo tugenderako, ugasanga tugomba kugendera ku majambo abandi batwiyumvirako canke batuvugako. Ico ni kibazo gikomeye. Ucuba umuntu ari muri insécurité umwanya wose, uzobona abantu babiri bariko baravugana, wibaze ngo bariko barakuvuga. Uzobona abantu bariko bariyagira utwabo batwenze, ucugira umujinya uti ubwo ntibatwenze je, ubwo sinambaye nabo uyu munsi, kuko
wewe muri wewe nta kintu ufise gikomeye uhagaze ko, urindira guhagarara kuri approbation uhabwa n'abandi. Ivyo bintu tubikire, kuko utarabikira ntibikunda. Hari n'ivyo shetani igira kugira ngo n'ubundi iteste irabe yuko by'ukuri bimwe uruvuga ngo uremera kweza ari umugenga wawe, ko ari umugenga wawe. Pati naka mwihoze atakiriho, gumya umutima. Oya ngomba ngende nanje ncaho yaciye banze ndabikureyo byose, ahubwo uzobusuye gutanga indi matière. Itekanire guma ngaho, urindira urabe ingene bihera, nka za nkuru zo ku marezo sosio zifise durée de péremption iminsi 2 zakomesheje n'indwi imwe. N'indwi imwe hagiye bazanditse baba bashira ko bati durée de fabrication ni mu minsi 3, durée d'expiration ni. Kuko hari igihe usanga ari ibintu bidafise ifatiro, kuko ikintu cyose kugira ngo kirame nuko kiba gishingiye ku kintu gifashe. Yesu rero kuko muri we ari Imana afise ikintu yego ashingiye ko azicarondera, acatangura ntagenda gukorera mu byo bavuze, ahubwo afatiye ku byo bavuze arafise ikintu atanga, arafise ijambo atanga, agaca atangura kubarezona abereka, akatwigisha ikintu gikomeye cy'uko igihe cyose abantu bacanyemwo bo nyene baba bariko barisambura. Baba bariko barisambura, ibintu byabo bariko barubaka ntibishobora kurama. Dusaba Mukama kugira ngo atwirukanemwo cane cane ayo mashetani, kumbure adashoka yiyarura iyo turiko turasenga, mugabo usanga akorera mu kinywabi c'imitima, mu kinywabi c'imigenderanire, akaza arasambura abantu gutyo. Kuko ayo ni mabi gose, tukubaka nayo agasambura. Uretse ko abanza kudusambura muri twebwe, ugasanga aba bantu bari bafitiye ishari ryinshi n'inzigo Yezu, kubera babona umenga niwe muntu avuga ivy'Imana, kandi abantu bagaca bamwumva bakanamuhurumbira, kugira ngo bamukureko baca bategezwa kumucafuza. Uko bagira bati twebwe ni twebwe turabacunzi b'idini, twebwe turi autorize ko dukurikirwa mu vy'Imana. Yezu ntagenda gufatwa muri iyo ntambara atakivuze, akaguma abandanya urugendo rwiwe n'ubundi rwo kuguma ashingiye kuco data yamurungikanye. Shetani ikabura aho imufatira, kuko burya shetani dutsinda neza igihe isanze muri twebwe hari ikintu cyayo dufise, ikironka ifatiro. Cyo gituma gukura ibintu byose yofatira ko ikiburiburanirwa, ikabura ifatira, ikakubisa. Cyo gituma twokoma dusaba ngo Mukama aturinde kubika muri twebwe icyitwa igicumuro kigoye, icyitwa ikintu cyose cy'ikigirwamana cy'uburyo cyangwa uburiya. Shetani usanga ifatira ko igaheza ikabuza Imana kubaka igihagararo cyiza cy'umwuzurira wa Kristo muri twebwe. N'urugendo rwa misi yose wamusanga ari intambara. Iyo ntambara nta kindi kidufasha kuyitsinda ni ijambo rya Kristo, be n'amasakramentu yiwe twakira neza, Imana ikatugira abapanze neza, abantu iwabo hakingiwe neza, umwasi adashobora gupfa kumeneramwo uko nyene. Umukama mu ijambo ryiwe no masakramentu mwakira ababere urugo, uruzitiro rukomeye rubakingira mu banyu no mu vyanyu vyose. Amen.